Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima, nezerejwe no gufata kano kanya keza ko kubana namwe muri kano kanya ko gusangira rino jambo ry'Imana. Reka dufate Bibiliya zacu dusome ino zaburi ya 23, izaburi nziza cane igira aho igukuye n'aho igushikanye. Unezererwe kubana nacu muri kano kanya keza. Izaburi ya 23 naho twohera kuno murongo wa mbere haravuga hati uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, ambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje, wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyumako iminsi yose y'ukubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe vyose. N'aya majambo nari nifuza ko twosangira aho muri, agire aho agukuye, agire n'aho agushikanye. Ndumva ata kintu cogenda kiguca ivutu, nubwo hano mw'ino si hari ibintu vy'ibibazo vyinshi umuntu agenda ahura navyo, ariko wumve yuko uri kumwe n'Imana yawe ataco uzokena. Uwu murongo wa gatatu niwo wariko uratubwira ati aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Niwe aremesha umutima wawe. Ndumva nogusabira yuko akuremesha. Niba hari ibintu vy'ibibazo woba urimwo, Imana ikuremeshe, ikubere kiremesha mu buzima bwawe. Kuko aha mw'ino si hari ibibazo vyinshi bitandukanye, ariko ndasenga nsaba Imana ikubere kiremesha mu buzima bwawe. Ibitagenda neza abe ariyo yo kuremesha, aho wacitse intege abe ariyo igukongera intege n'inkomezi ikuremeshe. Reka icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana ubugira kandi. Ni Imana itwitayeho, Imana ituzigama ku munsi, Imana itubonera ibiri imbere tutaranabibona. Niyo Mana turiko turashira hejuru muri kano kanya. Reka ikuremeshe, ikubere gitabara mu bibazo ugenda ucamwo, abe ariyo ikuremesha. Ndiko ndaraba abantu benshi bafise ibibazo vyinshi bitandukanye, ariko Imana reka ikubere kiremesha, ikubere umutabazi, wumve yuko uyifise ataco uzokena. Niyo igenda itugwanirira ku munsi, niyo igenda itwitaho, niyo igenda idutsindanishiriza. Aho uri hose wumve yuko ariyo igenda igukorera ibitangaza, wumve yuko ariyo igenda ikugwanirira. Yaraye amajambo y'Imana yo muri Zaburi, igice ca 23, uhereye k'uwu murongo wa mbere ukamanuka. Yari amajambo meza cane aduteramwo intege, aturemesha, atwereka yuko Imana ituri hafi. Mugire ibihe vyiza aho muri, Imana irushirize kubitaho.